intahe twigina uno munsi yaharaniwe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore, yatanze amaraso yiwe kugira abarundi babeho mu bwigenge bisanzuye batunganya bo nyene ivy'igihugu cabo. Yadusigaranye iragi n'intsinzi ikomeye itegerezwa kutubera umutahe. Ikibabaje nuko abarundi batari bake bamukoreye mu ngata mu kurongora igihugu, bahonyanze iryo ragi bimwe vy'agahomerabunwa. Barundi kazi, kwikukira kw'igihugu ntibisigura kurongorwa n'abavuka gihugu gusa, bisigura vyinshi nko kwishira no kwizana kw'abavuka gihugu bose atanumwe avuyemwo, kwisanzura kw'abagendera gihugu n'abakibamwo bose, kugira ijambo mu makungu, kungana imbere y'amategeko, kugira intwaro ibereye izira igiturire n'ubugunge, gukira agacinyizo akariko kose, gushira imbere indongozi zifise ijunja n'ijambo biciye mu matora atagira gatosi n'ibindi tutarinze kudondagura. Incungu y'u Burundi, umugabo w'abagabo Rudoviko Rwagasore agitsinda amatora yategetse abanywanyi b'umugambwe wiwe Iprona yararongoye kudashira isoni, ati abarundi batsinze bose. Ntiyavuze ko barimwo ibipinga, injavi, abakeba canke ba mujeri nk'uko abagumyabanga ba CNDD-FDD n'indongozi zabo babikora uyu munsi. Yarongeye ati ntihagire uwuturibika uwundi ngo nuko badasangiye umugambwe canke ngo bagirire nabi bakavantara. Ivyo yavuze biratandukanye gose n'ibikorwa n'abategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD n'insoresore zabo atawe zitagera umutwe. Abategetsi b'u Burundi bagize bakavantara ikiraro, ikirimbiro n'icitwazo begeka ko ivyabananiye. Inyuma y'imyaka irenga 60 ntivyumvikana ko umukuru w'igihugu n'abamufasha kurongora igihugu baguma barira y'inyanana ngo indyane n'ubukene mu gihugu butegwa n'abakoroni. Umuganwa Rwagasore yavuga ko abarundi bose bokwiruhutsa bakazira kwangara no guturubikwa. Uyu munsi abatari bake barayanyaze, abandi buzuye amahohero kubera ivyumviro vyabo. Mu majambo make, Uburundi bwararonse ibendera, ariko abarundi ntibarikukira, baracakandamijwe na bene wabo.